Nous souhaitons la bienvenue turifuriza ikaze bene data bose na bashiki bacu bo mu isi yose pour l'émission ubwo Méditation biblique. kwihweza ku ijambo ry'Imana hamwe na Data Frank. Nous sommes très reconnaissants à Dieu. Turashimira cyane Imana La parole ko twumva ijambo ryahishuwe ry'Imana ryo mu gihe icyo tubayemo actuellement. ubu. Puisse le Seigneur Umwami bénir le frère Franck ashobore guhezagira muri Data Frank, amukomeze et le guider par son amurongoze mwemu wayo wiwe kugira ngo avuge ibyo umwami ashaka kuvuga, l'Église. abwira ishengero. Avant que le frère Franck, Mbere yuko muri Data Frank tuvugisha, je vais lire une ndashaka parole gusoma ijambo ritanguza tirée de la lettre dukura mu cete cy'Abanyefeso du chapitre 3, igice cya gatatu verset 20 umurongo wa 20 na 21. Abanyefeso gatatu 20 na 21. Éphésiens Abanyefeso 3, gatatu verset 20 20 et 21. na 21. Mais à celui qui, selon la puissance, ni ukwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukuramwo buri. dont nous pensons à lui, Uyo soit toute l'honneur icyubahiro kibe icyayo mu ishengero no muri Kristo Yesu Christ Jésus, kugeza ku buzukuruza bose pour toutes les générations, bibe bitazoshira. tous les siècles, Amen. jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Je peux faire Franck. Ni Data Frank, Je voudrais moi aussi nanje nashaka kuramutsa bose bivuye ku mutima, et transmettre les nombreuses salutations ntange n'intasho nyinshi izadushikiriye, que ce soit le frère Müller haba muri Data Mira de la Baltique, wo muri Baltique, le frère Mwamba, muri Data Mwamba w'ikolwezi, le frère Cécile, muri Data Cecile Pretoria, wo muri Pretoria, oui, du monde entier, ego mu isi yose, le frère Baumgart muri Data Baumgartner de la Suisse, wo muri Suisse. et nous sommes Kandi turashimira umwami Imana, que si Dieu le veut, Imana niyabishaka nous puissions à nouveau mu avoir buryo bushasha tuzogira amakoraniro régulière. ahoraho Ensuite, muri Suisse muri buri herezo ry'indwi, muri iherezo ry'ukwezi kose, indwi ya nyuma y'ukwezi. simplement le respect Ni ukubaha gusa, ni kubaha imbere y'ijambo ry'Imana, et le plus important pour kandi un ikintu croyant, nyamukuru ku muntu yizera les réunions. ni amakoraniro. C'est pourquoi Nico le gituma Seigneur umwami a fait cette promesse. yatanze iri sezerano ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje, C'est ce qui compte. icyo nicyo kintu nyamukuru. Hanyuma hacakurikira uguhanurwa uku N'abandonnez pas ngo ntimuhebe amakoraniro, n'abandonnez pas vos ntimuhebe amakoraniro yanyu, ntimusuzugure amakoraniro yanyu. Ngo uko mubona uriya munsi wegereza, turashimira Imana pour les émissions kubwo qui sont entendues dans le monde ubutumwa entier. bwumvirizwa mu isi yose. Ego turashobora kuvuga by'ukuri yuko ibyo ntibyigeze bikorwa hano ku isi, ntibyigeze bibaho nk'uko ku isi, Et nous kandi avons entendu de la bouche twumvise mu kanwa ka Mwene Data Branham que le dernier yuko message, ubutumwa bwa nyuma, le dernier message ubutumwa bwa nyuma bwa Bibiliya précédera buzotangurira venue du Christ, ukuza kugaruka kwa Kristo, et cela kandi ibyo est devenu une réalité byacitse ibintu by'ukuri by'Imana Dieu, imbere y'amaso yacu. et nous en sommes très turabishima cyane rero, tukabishimira umwami.
Nous allons examiner turaza quelques précieux passages bibliques genzura kuraba ku byanditswe by'igiciro bimwe bimwe bya Bibiliya. directement. Ndasaba ko dutangura ubunyene Nous lisons dutangura ubunyene turasoma dans l'Épître aux Romains le mu chapitre Baroma igice ca mbere verset 1 et 2. umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abaroma igice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa Verset kabiri. 1 et 2. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, Paulo umugurano wa Yesu j'ai été Kristo mis à part nahamagariwe mu gifaransa ngo nashizwe ku ruhande n'umuhamagaro wo kuba intumwa, pour annoncer le message narobanuriwe ubutumwa bwiza de Dieu bw'agakiza bw'Imana qui avait été ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha dans mu les byanditswe byera. Écritures. Loué soit le Seigneur. Ahimbazwe umwami kandi ashigwe hejuru. En annonçant le message Mu kuvuga ubutumwa du salut, bw'agakiza, Paulo s'est appuyé sur les prophètes de l'Ancien yafatiye Testament. ku bahanuzi bo mu isezerano rya kera, On prédit abo bari baravuze ibintu byose byari bigiye kuzoshika lorsque Dieu igihe Imana une nouvelle izogira alliance. isezerano rishasha. Voilà Raba rero qu'il a utilisé les yakoresheje passages imirongo ya Bibiliya yo mu isezerano rya kera, ayikoresha mu isezerano rishasha muri buri cete cyose yandika. Nashaka by'ukuri yuko bose abantu bose mu mahanga yose no mu ndimi zose batahure yuko ntidushobora dukora kandi dushaka twigisha tuvuga gusa ibyo bene data abahamagawe bagashirwaho n'Imana ibyo nabo bamaze gutangaza. Kandi nk'uko twabyumvise ibyo bamaze kwigisha bakabitangaza, kandi nk'uko twabyumvise mu ijambo ritanguzwa yuko Imana ishoboye gukora ibirengeye ibyo dushobora gusaba hamwe n'ibyo dushobora gutakambira. Hanyuma hejuru y'ibyo byose ishaka gusohoza ijambo ryayo, kandi amasezerano yose ategerezwa gusohoza agashika ku gusohoza kwayo. Rero bimeze uko natwe dutangaza ubutumwa bwiza butunganye kandi bw'agaciro, ubutumwa bw'agakiza bw'Imana nk'uko bwari bwaravuzwe bwa mbere mu isezerano rya kera bukavugwa mu isezerano rishasha. Ndabasaba bene data na bashiki banje bakundwa bo mu mahanga yose no mu ndimi zose, ni mugabe muze murandika mubone yuko isezerano rishasha ryatanguranye no gusohoza k'ubuhanuzi. Yohana umubatizi yari umuhanuzi yasezeranijwe, yari umuntu arungitswe n'Imana afise ubutumwa bw'Imana kubwo ihanga ry'Imana. Kandi imirongo yo muri Yesaya 40 umurongo wa 3 no muri Maraki 3 umurongo wa 1 nabyo byarasohoje mu bukozi bwiwe. Nako bimeze hamwe no kuvuka k'umukiza. Byari byarabuzwe imbere y'igihe yuko inkumi izobyara umuhungu. Ibintu byose byaravuzwe imbere y'igihe, kandi byose byabaye nk'uko abahanuzi bari barabivuze.
c'est exactement ni neza neza ibiba muri kino gihe cyacu. Imana by'ukuri yari yarasezeranije umuhanuzi ameze nka Eliya imbere yuko umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba w'umwami ushika. Ibyo nibyo byabaye, niko byanditswe mu muhanuzi Maraki igice cya 4. Bene data na bashiki banje, ibyo twese dukeneye ni ukubaha, tukubaha imbere y'Imana, tukubaha n'ijambo ryayo, hanyuma tukagira ukwizera nyakuri kuzima mu byo Imana yavuze igasezerana mu ijambo ryayo, kuko haranditse ijambo kurindi yuko ngo awo azogarukana imitima y'abana ayigarukane kuri base babo, ngo azosubizaho ibintu byose nk'uko byari bimeze ubwa mbere. Kandi ibyo ni byo n'umwami wacu yasubiyemo muri Matayo 17. Turashimira Imana kubwo ukurungikwa k'umuhanuzi wayo Mwene Branham mu gihe cyacu, kandi turashima yuko mu by'ukuri twagarukaniwe Imana, tugarukanwa ku ijambo ry'Imana. Igihe Bibiliya ivuga umunsi w'umwami, dutegerezwa gusoma ibintu byose byavuzwe ku bijyanye n'uwo. Mbere mu byinshi Yohana igice cya mbere, Yohana yatwawe ajanwa mu munsi w'umwami, kandi muciye mubaza umu-Adventiste cyangwa bajya bizira iby'amasabato ngo mbega wumva iki wavuze umunsi w'umwami, mbega wumva iki wavuze umunsi w'umwami, inyishu woza wumva akubwiye ngo yego ngo ni sabato. Ariko musomye imirongo myinshi ya Bibiliya ivuga ku bijyanye n'umunsi w'umwami, ubwo nyene muca mushikira, muca muronka ubwo nyene inyishu y'Imana, kandi nta kindi na kimwe dusigaye dushaka kiretse inyishu y'Imana kuri buri mutwe wose wa Bibiliya. Turasoma ubu rero mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Maze akoranye nabo arabihanikiririza ngo ntibave i Yerusalemu, atariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, niko yababwiye. Iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na Mwemu Yera. Kadushimire umwami. Uyo ntiyatanze gusa umuhamagaro, guhamagarwa, ntiyatanze umuhamagaro gusa, ariko yavuze hano mu buryo bwumvikana ibijyanye igihe atanze umuhamagaro. Mbega haba harimo iki? Haba harimo, ni kuvuga harimo ukwambikwa ubushobozi bwa Mwemu Yera hamwe n'ubushobozi bwo mu ijuru, kugira ngo ubutumwa ntibuze buvugwe n'ubwenge bwa muntu, ariko buvugwe munsi yo guhumekerwa no munsi y'uburongozi bwa Mwemu Yera. Kandi icyo nicyo kintu nyamukuru muri kino gihe nacyo. Twese turabizi yuko bose mu mashengero yose bafise inyigisho zabo, bafise ibyo bigisha byabo, bashizeho n'ibyo batura byabo ko bizera, ariko twebwe tugaruka gusa ku ijambo ry'Imana.
Pour vous donner le premier exemple. kugira ngo ndabahe akarorero ka mbere Dans l'évangile de ubutumwa Jean, bwiza bwa yohana chapitre 3, mu gice cya gatatu dusangayo ikiganiro cy'umwami aganira na nikodemu. et le Seigneur dit umwami aramubwira que vous ngo n'êtes birakwiye yuko uvuga ubwa kabiri, bitameze uko ntimushobora kubona ubwami bw'Imana. Puis vient hanyuma la haca déclaration haza bivugwa que vous naissez de ngo nouveau birakwiye ko muvuga ubwa kabiri et d'esprit. mu mazi no muri mwemu. umuntu wese arashobora kubisoma ibyo. Les vrais prédicateurs abavugabutumwa ne b'ukuri s'arrêtent pas à cette parole. ntibahagarara kuri iryo jambo Les gusa. vrais prédicateurs, abavugabutumwa ils b'ukuri passent à la parole suivante. babandanya no kuri jambo Ils vont rikurikira, d'écriture en écriture. hanyuma bakagenda mu cyanditswe no mu kindi, Ils vont hanyuma bakagenda ku kurungikwa gukurikira kwavuze umwami wacu, hanyuma bakagiranya ibijana mu byanditswe byera. ntibahagarara mu murongo umwe, bagenda mu mashengero yose, les églises. genda mu mashengero yose, haba ishengero ry'i Roma, haba ishengero ry'abagiriki, ishengero ry'abarotodogisi, ishengero ry'abangilikani, ishengero ry'abapresbiteriyani. amashengero yose yakoresheje ayo majambo abiri ngo mu mazi no muri mwemu, kugira ngo bashire amazi gatatu inshuro zitatu ku gahanga k'akayoya, ngo mu izina ngo rya data, Du Fils, ngo n'iry'umwana, du Saint-Esprit. ngo n'irya mwemu yera. hanyuma ako kayoya Alors, aho rero ngo ni akana k'Imana ngo kavutse ngo bwa kabiri ngo biciye kuri mwemu yera. selon leur dire, bivanye ibyo nibyo bavuga. imaginez-vous nimwiyumvire ikintu nk'icyo, nimwiyumvire ikintu nk'icyo. savoir que la tromperie ububeshi mu mashengero butangura by'ukuri guhera mu kuvuka kwabo, guhera umuntu avutse, hanyuma bihagarara uwo nyine bamuhambye. ukubeshwa, ugushukwa. nicyo gituma que nous puissions birakwiye yuko tubivuga mu buryo bwumvikana. les autres passages bibliques iyindi mirongo yose ya bibiliya doivent être lus. itegerezwa gusoma. igihe usomye nk'icyanditswe utegerezwa Considérez toutes les écritures kwitegereza ibindi byanditswe bivuga uwo mutwe nyene kugira ngo ubone ibintu neza. nicyo gituma dutegerezwa gusa kugaruka ubu, tukagaruka ku byo intumwa zavuze, zigishije, zigakora premier sermon, mu butumwa bwa mbere, la dernière no mu butumwa bwa nyuma. reka tubandanye gusoma kwacu. Nous lisons turasoma de Actes des Apôtres, mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, ubu rero turasoma umurongo 8. Actes des Apôtres, chapitre ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo 8. mais vous recevrez la puissance. ariko muzohabwa ubushobozi mwemu yera niyabaza ko muzoba ibyabona byanje byo kunshingira intahe De la Judée, Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nicyo gituma l'effusion ugusukwa kwa mwemu yera, a eu lieu nicyo gituma kwabaye de la fondation mu de l'Église. gutanguzwa kw'ishengero ry'isezerano rishasha. petero N'a pas prêché, ntiyigishije, ntiyavuze il ubutumwa, a attendu yararindiriye la promesse yuko isezerano risohoza, et que le revêtement hanyuma ukwambikwa ubushobozi bwo mu ijuru bukaba aho rero biciye ku gusukwa kwa mwemu yera. ce n'est qu'alors naho uhereye aho gusa niho petero yahaguruka, et a dit hanyuma aravuga ngo aha hasohoje ibyo Imana yasezeranije biciye mu muhanuzi Yoweri, dans les derniers jours ngo mu minsi ya nyuma arrivera ibi bizoshika, kandi ibyo byabaye. dutegerezwa kugaruka tout le respect hamwe no kubaha kose, avec tout le respect no kubaha kose gushoboka, tukagaruka ku karorero kw'ishengero ry'ubwa mbere. ku bw'ibyo rero ubutumwa bwa nyuma bwarazanywe, ubwo butegerezwa guhuza ijana
ijana n'ubutumwa bwa mbere bwo mu ishengero rya mbere. Turasoma mu byakozwe n'umwa kabiri umurongo wa 39. Ibyakozwe n'umwa kabiri umurongo wa 39. Kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagagwa n'umwami Imana, abazohamagagwa bose n'umwami Imana yacu. Iri jambo naryo rirakwiye cyane ngo nimwihane, ngo umwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ukwizera kuva mu butumwa. Nicyo gituma haca handika ngo uwizera akabatizwa uwe azokizwa. Uyo wari umunsi wa Pentekote, niho havugwa ubutumwa bwa mbere, umubatizo wa mbere mu izina rya Yesu Kristo. Umubatizo wa mbere mu izina rya Yesu Kristo. Intumwa kandi hariya yari Petero, niwe yari yumvise iby'umwami yari yavuze muri gahunda ko kurungikwa, mu iteko ryo kurungikwa, ngo genda mu isi yose mwigishe ubutumwa bwiza ibyaremwe byose, uzizera hanyuma akabatizwa, hanyuma mubabatize mu izina, atari mu byicaro bitatu, ariko mu izina iryo Imana yishuye nka data mu mwana, kandi biciye kuri Mwene Yera. Nicyo gituma mu ishengero ry'isezerano rishasha bose babatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ariko rero ubu itegereze ikintu nyamukuru, kuko isezerano ngo ni ryanyu kandi ni ry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagagwa bose n'umwami Imana yacu. Ibyo ndabivugana umubabaro. Uyu murongo wa Bibiliya nyamukuru cyane, uwo nawo watahuye nabi n'abagabo bakomeye barabavugabutumwa mu makanguro. Nk'akarorero, imvugo yavuzwe ngo nimubatizwe umwe wese mu izina rya Yesu Kristo, ngo muzoronka ingabire ya Mwene Yera. Mbega ntegerezwe kubabwira ishengero rinini ryemeza gusa yuko ngo umuntu yabatijwe ngo ubwo nyene ngo yaronse Mwene Yera. Uyu munsi rero mugiye mukagenda mu Babatiste, mu Bametodiste, mu mashengero menshi, ndabasaba, mbega mwarumvise havugwa yuko mu ishengero rimwe ry'Ababatiste hariho amasaha yo gusenga kugira ngo baronke by'ukuri umubatizo wa Mwene Yera? Hariya bizera yuko umubatizo, yuko wabatijwe ngo yaronse Mwene Yera ngo mujya mwanya aho yabatirizwa, kubera yuko ngo handitswe kuko ngo isezerano ni ryanyu n'iry'abana banyu. Ariko ubandanije gusoma mu byakozwe n'intumwa, haba igice c'8, igice c'10 canke igice ca 19, birakwiye kubandanya gusoma gusa, ukagenda mu canditswe no mu kindi canditswe. Hamwe muri aho habiri abantu bamwe barabatizwa mu mazi, hanyuma intumwa zikava i Yerusalemu kugira ngo zibashireko ibiganza abo bari babaye abizera,
kugira ngo bashobore kubatizwa Saint-Esprit. muri Mwemu Yera. Dans l'autre cas, c'est Ahandi naho nko kwa Koruneliyo baptisé barabanje du Saint-Esprit. kubatizwa na Mwemu Yera, hanyuma babatizwa mu mazi. Acte d'Apôtre Mu byakozwe n'umwa 19 baptisé en premier. babanje dans l'eau, kubatizwa mu mazi, puis ensuite hanyuma Saint-Esprit. babatizwa na Mwemu Yera. Mbega ni kubera iki abantu batagenda muri buri mutwe ngo bagende mu cyanditswe no mu kindi cyanditswe cya Bibiliya, ariko bafata akarongo kamwe ka Bibiliya hanyuma bakaca bagafatira ko uko niko batahuye nabi icyanditswe baba bafashe. Dufate uwundi mugwi wo utizira no ku mubatizo w'amazi, bo rero baca bivugira mu Bikorino ba mbere 1, kubera ko Pawulo yavuze ngo Imana ngo je ngo ntiyandungitse ngo nje kubatiza, ariko ngo yandungitse ngo mvuge ubutumwa bwiza, ngo nico gituma nicyo gituma umuvugabutumwa wo mu ikanguro ni umugwi munini uwo yavuze ngo Imana ngo ntiyandungitse kubatiza, aho rero ngo iwacu ngo ntitubatiza, ngo iwacu ngo dutangaza gusa ubutumwa bwiza. Kubera iki? Kubera iki uwo muntu w'Imana akomeye atagiye ngo ashike kure gaje mu cyanditswe no mu kindi? Kandi mbere muragarutse no ku bugorozi, Martin Luther nawe ntiyaragwanya umubatizo wo kwizera, mbere yavuze n'urubanza rwiwe, yaciye urubanza, yavuze umuvumo kuri abo bibatirisha. Abo ku ruhande rumwe umuntu w'Imana yatangaza ubutumwa bwiza, ku rundi ruhande akaba nawe afise ubuhumyi, akubiswe n'ubuhumyi. Rero turabye mu makanguro yose hahishurwa ukuri kw'igice guhera ku bugorozi, haza ukuri gucagatiye, ariko muri buri kanguro ryose ukuri gushasha kwarahishurwa kuvuye mu byanditswe byera. Ibyaguma bihishurwa mu byanditswe bibandanya gushika no kwikanguro ry'Abapantekote, aho uguswa kwa Mwemu Yera kwashimikwa ko hanyuma bakabibamwo mu buryo bushasha. Ariko ubu rero twebwe ubu rero twashitse ku gace aho tutagishobora kuguma mu nyigisho zatanzwe gusa, tutaje mu byanditswe no mu bindi byanditswe, kuko mbere no mu iyo kanguro ry'Abapantekote, nabo bagumye mu nyigisho y'ubutatu, bizera ubutatu, ngo bweranda, ngo data arahoraho, ngo umwana arahoraho, ngo Mwemu Yera arahoraho. Mbega ikintu nyico ugisanga he muri Bibiliya? Ku ruhande rumwe babatijwe muri Mwemu Yera, ku rundi ruhande bagumye mu makosa nubwo babatijwe na Mwemu Yera, kandi babatizwa mu mero y'i Roma ngo mu izina rya Data n'iry'Umwana rya Mwemu Yera, hanyuma bakaca bifata yuko ngo bafashwe na Mwemu Yera. Munyemerere ndabivuge mu buryo bwumvikana. Abizera by'ukuri baronka by'ukuri Mwemu Yera, hanyuma bazorongorwa n'uwo Mwemu nyene mu kuri kose, kandi ntibazoshobora kugira ibyo basobanurako. Umuntu ubu rero yifata yuko yaronse Mwemu Yera azogarukanwa azogarukana ku Mana no ku ijambo ryayo, ntazoguma mu nyigisho z'ubutatu ngo agume mu mubatizo w'ubutatu, ngo agume mu nyigisho zose z'ikinyoma zibaho,
se laissera azoreka yezwe mu ijambo ry'ukuri étant conduit akarongorwa na Mwemu Yera mu kuri kose, kuko uko niko byanditswe ngo ubeze mu kuri kwawe, ijambo ryawe niko kuri, kandi harananditse ngo atakwezwa nta n'umwe azobona umwami. Kandi ni kubw'iyo mpamvu ukuri kw'Imana gutegerezwa kwigishwa, kandi kuri buri mutwe wose wa Bibiliya, kuri buri kigo cyose cya Bibiliya, ku bwabo bose bagize ishengero umugeni kugira ngo bezwe. Turasoma mu Bikorino ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 20 na 21. Abikorino ba mbere kabiri, Abikorino ba kabiri 1 20 na 21. car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, iby'Imana yasezeranije uko bingana, muri we niho egome riri, nicyo gituma ari we adutera kuvuga ngo amen. gloire de Dieu Ngo Imana par nous. ishimwe natwe. Mais celui qui nous a solidement fondés, Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, nous et vous, sur le Christ, et qui nous a oint, kandi niyo yaturobanuje amavuta, lui qui nous a aussi marqué de son sceau, kandi niyo yadushize ku kimenyetso l'Esprit. itugwatiriza mwemu wayo mu mitima yacu. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, Ndabasaba bene data na bashiki banje, relisez musubiremwo gusoma iyi mirongo irindi rimwe. cette parole. Aya majambo Est adressée aux élus, abwirwa abatoranije, abwirwa abatowe, abatoranijwe, véritables croyants. abwirwa abizera by'ukuri. Nous avons lu Twasomye ici au sujet hano ku bijyanye n'iby'umwami wacu en lui, yuko ngo muri we le oui en lui, harimo ego, muri we harimo amen, la kandi ugusoza kw'amasezerano kubw'ubwiza bw'Imana ku bwacu. Ariko ni gusa igihe twizeye iryo sezerano niho rishobora kugira ugusohoza rigashika. allez donc aujourd'hui Rero uyu munsi mugende mu ishengero no mu rindi, mu iparuwasi no mu yindi paruwasi, de communauté en communauté. mu mugwi no mu wundi mugwi, ni bande bizera buri sezerano ryose ryanditswe mu ijambo ry'Imana? Ninde? Qui croit Ninde yizera isezerano quel Dieu iryo ry'uko Imana yashaka kurungika umuhanuzi nka Eliya imbere l'arrivée du grand yo kuza k'umunsi uhambaye w'umwami, grand jour celui de redoutable. umunsi uhambaye w'umwami? Ni gusa abo bizera isezerano ry'Imana nibo bakira ugusigwa Par le baptême de cet esprit, biciye ku mubatizo wa Mwemu Yera, ariko baronka n'ikimenyetso naco, baronka ivyo bibiri. Ariko umuntu atizera ku isezerano soit que l'onction. aronka ugusigwa gusa, ariko ntaronka ikimenyetso, ntashigwako ikimenyetso c'Imana. Kandi ivyo dutegerezwa kubishimikako rimwe burundu. On écrit que 550 millions de personnes Harandikwa yuko amamiliyoni 550 by'abantu du Saint-Esprit. ubu barabatijwe na Mwemu Yera. Parmi ces 550 Ninde muri ayo 550, izo miliyoni 550, 550 millions. Donc, izo miliyoni 550 ni bande bizera isezerano? croient au baptême. Bose bizera umubatizo wa Mwemu Yera, bakizera uguhindukira, ariko nta muntu n'umwe muri bo yizera yuko Imana izorungika intumwa imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, kugira ngo agarukane byose muri gahunda, agarukane ibintu byose nkuko byari mu ishingiro ry'ubwa mbere. Bose bigumira mu nyigisho zabo, mu byo batura ko bizera. Je me répète. Reka nisubiremwo, ni gusa Ceux qui sont réellement nés de Dieu ababyawe n'Imana gusa ont reçu de cet nibo baronse Mwemu Yera, vraiment nibo by'ukuri baronse ugusigwa kwa Mwemu Yera mu bugingo bwabo, et qui croient kandi bakizera buri jambo ryose ry'Imana, en particulier na cyane cyane la promesse isezerano notre temps. ryo mu gihe cyacu. Seuls Ni gusa abo nibo bashobora kuronka ikimenyetso c'Imana, et nous sommes kandi
turashima yuko umwami yaragabye kugira ngo dushobore kwizera n'imitima yacu yose, kandi turabizi twese yuko Imana yasutse mwemu wayo ku bari n'umubiri bose, ariko ni abatoranije gusa. Abatoranijwe nibo bizera ibyo ibyanditswe bivuga, kandi bakabyizera nk'uko ibyanditswe nyine bibivuga, nk'uko ibyanditswe bibivuga neza mu mvugo birimo. Ntibaronka ari abo gusigwa gusa, ariko baronka n'ikimenyetso camwe mu yera, kandi ibyo ni kubw'umunsi wo kubw'umwami, kubwo isaha yo kugaruka ya Yesu Kristo, igihe cyo gucungurwa cyabo. Ure turasoma mu Bigalatiya igice cya 4, Abigalatiya 4:28, Abigalatiya 4 umurongo wa 28. Mais vous, frères, namwe bene data, vous êtes à la manière d'Isaac. nk'uko Isaka yari ari, muri abana b'isezerano. Ce verset aussi Uyu murongo nawo doit être utegerezwa kuko tuwufata nkama. Aburahamu avec bien Ismaël, yari afise Ismaeli, et après hanyuma le décès de sa femme, imigambi y'umugore wiwe remarié, comme il est écrit dans yarongoye uwundi mugore 25. agira abana batandatu ngo biri mu itangiriro 26. Ariko Isaka we yari umwana w'isezerano. C'est seulement à propos d'Isaac Ni kuri Isaka gusa niho Imana yashobora kuvuga ubwayo ikabwira Aburahamu ngo nzogaruka mu mwaka umwe muri igihe kigeze, kandi Aburahamu Sara azofise umuhungu. Hano hariho isezerano, kandi wenda atanabashiki banje dutegerezwa gushimika tugashima kw'iryo jambo isezerano, kandi turishimike ko irindi rimwe, kuko ngo ni mwebwe iryo sezerano rijyanyu, ni mwebwe n'abana banyu, kamwe nabo bose abo umwami azohamagara igitigiri kinini. Hariho isezerano iryo umwami yuko umwami azorungika umuhanuzi, uwo azosubiza byose muri gahunda, azosubiza ibintu byose muri gahunda. Rero dushimire umwami Imana yuko nous avons tous ces passages dufise iyo mirongo yose ya Bibiliya, que nous sommes des enfants de la promesse, yuko turi abana b'isezerano, croyons à la parole de twizera ijambo ry'isezerano, kandi tuzoba ibyabona byo gusohoza kw'ayo masezerano. Reka tubandanye ugusoma, turasoma de Romains, mu Baroma le chapitre 11, igice cya 11 umurongo w'indwi. Abaroma 11 umurongo w'indwi. qu'en est-il donc? None byabaye bitese Ce qu'Israël désirait, icyo Abisirayeli barondeye obtenu ntibakibonye dans son ensemble. Mais la partie élue, la ariko abatoranijwe barakironse, que les autres se sont endurcis. abandi bakomanazwa imitima. Ce passage biblique est également Uyu murongo wa Bibiliya nawo important. urafise icyo usiguye gikomeye cyane. Tout le peuple Abantu bose d'Israël est sorti. b'Abisirayeli barasohotse, Mais ensuite, ariko hanyuma est venu le temps de l'épreuve hashitse igihe cy'ibigeragezo pendant ces 40 ans. n'iyo myaka 40. Les murmures, Hanyuma haza ukwidodomba, batangura kwidodomba, hanyuma haza ukutizera, hanyuma haza ukutumvira. Nico gituma haranditse non pas l'ensemble, mais ngo si bose, élus. ariko ni igice cyatoranijwe, Qui, ce sont ceux qui ne se sont pas laissés, abo bataretswe ngo bahendwe no kutizera no kutumvira, ariko abo abashishikaye bakaguma mu kwizera no mu kumvira, abo bonyine ako gace katoranijwe niko kashikiriye intego, hanyuma kinjira mu gihugu c'isezerano. Nako bimeze uyu munsi.
l'église ku bijyanye du Seigneur. n'ishengero ry'umwami. Beaucoup parlent du retour du Seigneur. Benshi baravuga kugaruka k'umwami, baravuga kugaruka kw'Abisirayeli La terre mu gihugu de la promesse. cy'isezerano. Benshi baravuga iherezo ry'ibihe, Des signes. mbere n'ibimenyetso bakabivuga by'ibihe, ariko n'agace gusa katoranijwe, agace gusa katoranijwe akizera amasezerano y'Imana niko kazoshikira intego, umwami abishimigwe. Turabandanya ugusoma kwacu, turasoma mu Baroma kandi ahanyine 11, ubure turasoma umurongo wa 26. Romains 11, Abaroma 11, 25 na 26. 25 et 26. Car je ne vous laisse pas dans Bene data, si ngomba ko mutamenya iri banga au sujet de ce mystère, de peur que par une prétendue mwoye kwiyita abanyabwenge, dans vos propres pensées, ngo mu gifaransa ngo ntimuge mu byiyumviro byanyu kubw'ubwenge bwanyu bwite, des ngo Israélites mwoye kwiyita abanyabwenge ni ry'uko habaye gukomanaza imitima y'Abisirayeli, des païens, ariko si bose, gushitsa aho igitigiri gikwiye cy'abanyamahanga kizokwinjira mu ishengero. que le Seigneur soit remercié. Umwami abishimirwe. Nous sommes effectivement arrivés Twashitse à ce moment muri kino gihe aho iki cyanditswe pour son accomplissement. kibona ugusoza kwacu, Dans l'église, kandi aha ni mishengero mugeni. lorsque le nombre Igihe igitigiri cuzuye sera complet, kizoba cuzuye nyene, le Seigneur umwami mettra azoshira un final akadomo, azoheraheza, azodutwara iwe mu bwiza, hanyuma azondukira Abisirayeli, hanyuma b'abahanuzi babiri bazoseruka, clameront la parole bazotangaza ijambo hari Yerusalemu mu bubasha bw'Imana imyaka 3 n'igice. ensuite Hanyuma ubwa mbere 144 igitigiri c'ibihumbi 144 appelés kizohamagagwa et scellés. gishigwe ko ikimenyetso. Ensuite tout Israël Hanyuma Abisirayeli bandi bose nabo bazoza biyongeko, ariko ubwa mbere ishengero mugeni ritegerezwa kubanza guheraherezwa appelle la perfection rigashikira ugutunganwa bwose. Ishengero ry'abanyamahanga doit d'abord ritegerezwa kumera nk'uko, naho gusa niho umwami azoca ahindukira Abisirayeli, kandi et toutes ces choses ibyo bintu byose bijana neza, biri ku muryango cyane, ukubera ko umwami kuri ku muryango. Turasoma rero umurongo wa 26 mu Baroma 11, verset 26 umurongo wa 26. N'ibyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa, selon qu'il est écrit nk'uko handitswe Ésaïe 59 Yesaya 59, 20 gushika 21, Ésaïe hamwe na Yesaya 27 umurongo w'9, de Sion ngo viendra le sauveur, Isiyoni hazova umurokozi, livrera Jacob de toute impiété. azokura muri Yakobo ukutuba Imana. Que le Seigneur soit remercié. Umwami abishimigwe. Hano Pawulo yafatiye mu gice cyo mu isino rya kera, avugira hejuru mu nkomezi ibyari bigiye gushikira Abisirayeli bose. Nous lisons Turasoma muri Yohana 14, dans 14 Yohana verset 2b et verset 3. 14 agace ka kabiri k'umurongo wa kabiri. Yohana 14 agace ka kabiri k'umurongo wa kabiri. Yohana 14. Préparez une place. Kuko ngiye kubategurira ahanyu kibanza, kandi ko ngiye kubategurira umurongo wa 3, kubategurira ahanyu Je zogaruka kubajana reprendrai iwanje, afin que là où ngo aho ndi namwe abariho muba. Amen.
reka dushimire umwami, ibyo nibyo turindiriye kandi turabizi ko umwami azogaruka nk'uko byanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 11 avuga ngo uwo Yesu nyene azogaruka muri ubwo buryo nyene bwo mumubonyemwo aduga aja mu ijuru, kandi turamurindiriye. Iyindi mirongo mikenya twihuse turasoma muri Mateyo 24, Mateyo 24 umurongo wa 14. Et ce message de salut concernant le royaume sera prêché. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Là aussi, naho nous pouvons simplement turashobora gusa gushimika du cœur. bivuye mu bwina bw'umutima Cela est devenu une ngo réalité. byabaye iby'ukuri Nos imbere y'amaso yacu. dernier message, Ubutumwa bwa nyuma, la parole du Seigneur ijambo ry'umwami était annoncée by'ukuri byaravuzwe, bibwirwa amahanga yose, bibwirwa ibihugu byose, indimi zose, kandi turashimira umwami yuko cette émission muri iki kiganiro twifuriza bene data bose bashiki bacu bo mu mahanga yose, bo mu ndimi zose, tubifurije umugisha mwinshi w'Imana. l'écriture Ibyanditswe birasohoza, est comme kandi nk'uko handitswe alors viendra ngo rero umuhero uzocoza, et la fin est proche. iherezo riri hafi. Ils ont de Turasoma muri Mateyo 25 umurongo wa 6. mais à minuit retentit un cri. Mu gice guhumvikana urwamo L'époux est là. ngo nguyu umukwe, Levez-vous nimusohoke pour le recevoir. muhaguruke mumusanganire. Oui. Nous disons simplement Turavuga gusa pas qu'il est déjà là, si uko ari mais ngaha, comme la plupart des ariko traditions, nk'uko ubusobanuzi bwinshi bwa Bibiliya bubikora, l'époux ngo uvuga ngo umukwe araje. c'est le dernier appel. Ariko Non seulement uyu ni umuhamagaro wa nyuma, ni uguhamagarwa kwa il nyuma, a été annoncé au cours des 2000 ans. atari uko byakozwe mu myaka 2000 iheruka, ariko ubu bijanye no gushimika ngo umukwe araje, araje, est à la ari ku muryango. disons encore Reka dusome kandi ikindi kintu, turasoma muri Matayo 25 kandi umurongore ubure w'icumi. pendant qu'elles allaient acheter de l'huile. Bakigiye kugura umukwe, bakigiye kugura umukwe arashika, Les bières abiteguye ngo inkumi zari ziteguye avec lui zinjirana nawe mu bukwe, et hama la porte urugi fermée. rurugagwa. Nous devons également Dutegerezwa kandi gufata umurongo w'ibyanditswe tukawufata nka nkama, seuls celles tukawukomeza. qui étaient Ni prêtes abo gusa bari biteguye, abo bazoba biteguye, abo bonyene nabo gusa seront aux noces nibo bazoba mu bukwe, abo nibo bazamurwa n'umwami lors de son retour. igihe azogaruka. Rero Soyez prêts. nimube mwiteguye, mube muhagaze imbere yiwe mu ubwiza bwiwe. Encore quelques versets. Uwundi murongo Thessaloniciens, muri Tesalonika chapitre 4, 1:4, Abitesalonika wa mbere 4, verset 1, verset 12. kubera Abitesalonika wa mbere 4 murongo wa mbere gushika kwa 12. Au reste, frères, nous vous prions et nous Nuko bene data ibisigaye turabinginga avertissons dans le Seigneur. turabinginga ngo turabagabisha mu mwami mu gifaransa, turabahanura mu mwami Yesu, Tout à fait, nk'uko mwize vous l'avez kuri appris twebwe ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana, kandi niko mugenda. que vous marchiez réellement de cette manière afin que vous croissiez en Murushirize cyane kugenza mutyo, umukurire mw'ibyo.
Ce verset doit également être souligné. uwo murongo nawo urakwiye gushimirwako ni kuvuga dutegerezwa kubaho mu buryo bwo kunezereza Imana kugira ngo tube abahimbara Imana, Que le bon plaisir kugira ngo guhimbara Imana bishobore kuba muri twebwe, bibe muri twebwe. Hanyuma bene data bose na bashiki banje ouvre et lise bugurure kandi bisomere ubwabo, basome imirongo yose gushika ku murongo wa 15. mais qui puisse ici écouter. Bumvirize ivyanditse guhera ku murongo wa 16. Abidisere ko bambere kane muhere ku murongo wa mbere gushika ku wa 15, ariko ndabasabye mugumize mu bwenge bwanyu ibyo twamaze gusoma mu Itesalonika ko bambere igice ca kane, Car il s'agit ici de l'enlèvement dans kuko muri kino gice havugwamo izamurwa. Nico gituma haguma hajishimika ko guhera ku murongo wa mbere ngo dutegerezwa kubaho mu buzima bunezereza Imana, tukamenya ingene dukwiye kujana nayo kugira ngo dushobore kuja mu izamurwa. et dans les autres. Hanyuma mu yindi mirongo Verset 15 gushika ku murongo wa 15 turabwirwa concernant notre préparation. ku bijanye no kwitegura kwacu. Uretse soma guhera ku murongo wa 16 guhera ku murongo Maintenant le verset 16. ure umurongo wa 16. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru dès que retentira aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. ensuite Hanyuma nous qui serons encore maze natwe abazoba bakiriho ensemble enlevés dusigaye sur des nuées tuzoca duteruranwa nabo mu bico et dusanganire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami le ibihe byose. louer. Ahimbazwe kandi hashigwe hejuru umwami wacu. Nous vous disons cela. Turababwira ibyo dufatiye ku ijambo ry'umwami. Ensuite nous disons Hanyuma turasoma que le cri de réveil aura lieu. yuko akamo ko gukanguro kazoba. Mbega buri hariko Pas abiki? seulement un réveil Si kanguro gusa ryo muri rusangi, ariko ni umuhamagaro wa nyuma cri de réveil nko gusemerera avant le retour bwa nyuma imbere y'uko Kristo agaruka. encore le cri de 1,54. Iyo ni sikano kamo ko mu Itesalonika bambere kane, ariko tukangurwa ngo tuve mu itiro ryo mu buryo bw'imwemu kugira ngo Éveillé pour reconnaître tukanguke, kugira ngo tumenye vraiment au signe des temps by'ukuri ku bimenyetso by'igihe biriko biraba hano ku isi ubu, que la venue du Seigneur kandi ko kugaruka k'umwami kuri ku muryango. Dutegerezwa rero kuba twiteguye, byose biriko birasohoza, kandi umwami wacu yarabivuze, aravuga ngo igihe muzobona ibyo bintu byose bitanguye gushika, famille intambara, amapfa, ibihe bigoye, za nyamugigima, uguhinduka kw'ikirere, byose ibyo bintu byose biraba, kandi igihe ibyo rero bizoshika ngo muraramure imitwe yanyu, kuko ugucungurwa kw'imibiri yanyu kuzoba kuri hafi. Ingene dukwiye kuba abashima kubwo ubutumwa bwa nyuma ubwo twumvise kandi ubwo twizera n'imitima yacu yose. Bose nibakanguke, bose bizere n'imitima yabo yose, bizere ubutumwa bwa nyuma, bave mu bunebwe bwabo, bave mu kuba utuzuyazi twabo, babe babiragira mu mwemu, biteguye gukorera umwami mu mwemu. Imitima yacu by'ukuri ibe yuzuye amashimwe kubwo kuba turi mu batoranijwe, ntitubure mu makoraniro namwe, ntidusuzugure gukorana kumwe, hanyuma twizere buri jambo ryose ry'Imana. Reka rero ubu rero twumvirize umurongo umwe wa Bibiliya. Turasoma muri Yesaya 55 umurongo w'8.
gushika kuri 11. Yesaya 55 umurongo w'8 gushika kuri 11. Yesaya 55. Et vos voix ne sont pas mes voix. Kuko ibyumviro byanje atari byo byumviro byanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, niko Uhoraho agize. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, nk'uko ijuru ryitanguye isi, élevés, niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu, pensez, n'ibyumviro byanje pensez. byitanguye ibyumviro byanyu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, nk'uko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru, sans avoir arrosé, fécondé la terre, ntibisubireyo ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera, sans avoir donné igaha la semence, umubibyi imbuto, n'ujya ikamuha ibyo kurya. il en est de même uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera. elle ne revient pas, Ntirizogaruka kuri jewe ubusa, mais seulement lorsque ariko ngo rimaze gushitsa, rigashitsa ibyo nagombye, ibyo ngomba, produire rigasoza rigasozera icyo naritumye. louer et exalter. Hahimbazwe kandi hashimigwe umwami wacu. Hano naho Je voudrais demander nashaka gusaba de relire ce texte muze gusoma kino gisomwa encore une fois dans la prière. muri mu masengesho, Comme ces pensées sont puissantes, ingene ibi byumviro ari iby'ubushobozi. vos voix ne sont Ngo inzira zanyu sizo nzira zanje, ibyumviro byanyu sizo byumviro byanje. Imana yatugiriye ubuntu pardonné nos propres bwo voix, guheba inzira zacu bwite d'entrer no kwinjira mu nzira y'Imana, mu nzira yaga, mu nzira ija mu bugingo. chaque verset. Buri murongo wose hano Force urafise inkomezi hano z'ibyo uri kuratangaza. Ngo kandi ne vient pas nk'uko imvura itagaruka ariko ngo iragwa kugira ngo ikore elle a été ico envoyée, yarungikiwe, c'est-à-dire bisobanurwa que le Seigneur kugira ngo umubibyi ashobore kubiba imbuto. Hanyuma imvura iragwa igashika ku isi, ntisubira inyuma, ariko iragwa kugira ngo umubibyi ashobore kubiba. nous attendons la pluie. Turindiriye imvura ya nyuma, kandi nk'uko byanditswe, nk'uko twabisomye, bene tarashiki banje, ndabasaba Voyez Dieu. mwizere Imana Comme nous l'avons lu, nk'uko twabisomye mu murongo wa nyuma. la parole Ijambo ryavuye mu kanwa kanje ne reviendra pas vide. ntirizongaruka ko ubusa, Ne reviendra pas ntirizongaruka ko ubusa ridakoze, rizokora icyo narirungikiye, rizosohoza icyo ryarungikiwe, kandi rizokora icyo je nashatse. Oh mon Dieu. Oh Mana yanje, mbega novuga ikirengeha Ce n'est kuri pas ibyo? Uyu ni umuhanuzi, ce n'est pas frère Branham, uwo si mwene data Branham, ce n'est pas frère Franck, si mwene data Frank, mais ariko ni ijambo ry'Imana, niryo rizosohoza, niryo rizoshitsa, niryo rizokora mu ishengero mugeni ico ryarungikiwe. Ndabasaba musubiremo gusoma imirongo nk'iyi ya Bibiliya, hanyuma muvuge muti mwami bien-aimé, nkunda, fais que cela ukore kugira ngo ibyo bisohoze muri jewe mu buryo nyene, dans ta parole. ku bw'ijambo ryawe. Fais-moi participer Ume kuba mu byo uriko urakora mw'uno mwanya, ndeka ndabigiremo umugabane mu buryo bwuzuye mu byo uriko urakora. Hanyuma ahandi haca hashimikwa mis sur le fait que la pluie ne retournera pas yuko imvura ntizosubira hejuru, izotuma isi imeza, izomeza kugira ngo
dushobore kubiba kandi ijambo ry'umwami ryararungitswe kugira ngo ibyo Imana yasezeranije bishobore gushika kandi turabana b'isezerano twizera ijambo ry'isezerano kandi twishimikiza kuri iryo jambo tugagara kuri iryo jambo tukavuga tuti mwami dukunda soza muri jewe ibyo byose wasezeranije ndizera n'umutima wanje wose yuko ijambo ryawe iryo nabwiwe ritazosubira inyuma kuri wewe ridakoze rizosubira inyuma rigaragara ariko rizontwara rizonjanana naryo rizonjana kuri wewe kandi rizosohoza ubwa mbere ico muri jewe ico cyose washatse gushika no kwizamurwa gushitsa no gutunganwa bwose kandi ubuzima bwanje uzohimbarirwa nzoba mpari igihe uzotwaye abawe ubatwara iwawe ngibi ibyo byose ushaka kandi ijambo ryawe rizobisoza muri twebwe muri jewe umutima wanje urojojwe nashaka gushimira gusa Imana yuko yuguriye amaso yacu mu buryo bw'impwemu yuguruye ugutahura kwacu yatwemereye kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga bose bahezagirwe mu isi yose n'umugisha w'Imana ishobora byose kandi amajambo yose amasezerano yose abone ugusoza kwayo muri twebwe kandi biciye kuri twebwe gushitsa aho tuzova natwe mu kwizera tugashikira kubona ni muhezagirwe n'umugisha w'Imana ishobora byose mu mahanga yose mu ndimi zose mu izina ryera rya Yesu amen. Turahaguruka kandi kugira ngo dusenge turangize mwe data Bog araza gusenga mu ncamake. Data uri mu ijuru turagushimira uri umwizigirwa kandi uri umunyakuri mu bintu byose ukora. No muri kino gitondo twumvise ijambo ryawe kandi ijambo ryawe nirigaruka kuri wewe rigaragara ariko igihe riba rimaze kuzana imbuto zaryo rigakora icyo warirungikiye kandi rikarikora muri abo bakwizera icyo warirungikiye mwami turagushimira kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe kubera yuko wuguruye amaso yacu wuguruye n'amatwi yacu kubw'ubutumwa bwa nyuma mwami turagusaba wezagire abumvirije bose ihanga ryawe ryose mu isi yose ukize abagwaye ubohore ababoshwe kandi ukize abariko barahona kubw'ubwiza bw'izina ryawe ndagushimira kubwo buno butumwa bwa kuno gutangazwa k'ubutumwa mu izina rya Yesu amen. Je suis attiré vers le ciel, vers celui qui habite dans la gloire. La fidélité et l'obéissance seront récompensées. Laisse-moi aller vers le but et désirer la maison céleste. C'est là-bas que nous vivrons éternellement. Je veux vivre pour la maison céleste. Tous mes désirs
sont tournés vers là-bas. Je veux rester attaché au Sauveur. Jusqu'à que mon pèlerinage soit achevé. Ô bonheur céleste, inexprimable, dans le pays du Père. Ô la grâce resplendit. Il n'y a pas plus beau que ce que le ciel me promet. Je suis attiré vers cette vie au ciel. Vers ce pays que tu as bâti. Quel bonheur, quelle gloire éternelle. Le ciel m'est ouvert. Et le vêtement blanc déjà préparé.